mfis'Inda indiravamwo indiravamwo ndababara ndarira je naragize agahinda kenshi gahe indiravamwo ego Yankubise mfis'Inda ndarira indiravamwo indimaze kuvamwo ndihangana camara simwa nigiye muri regere kandi akazera nkubitambwira ngo simvyara singira gute narifungishije sinzi ngo nagiye ku ma metode porque naga ivyo nange nabonye bishika uko nyene na metode vraiment nagiye kandi nishaka umwana babizi yo umugore ariko kugira avortement bari mfasha ku mwana cyane cyane vraiment twaganiriye anyereka profile y'umusore urumva tuganira nibaza ko ari umusore usanga n'umutama usanga n'umutama w'imyaka 32 oya yes of course nange ndakana k'imyaka 17 18 kuri profile yiwe ya Facebook hariko agafoto kuri WhatsApp kuko namba yanje urashitse hariya wacu wiyumva go tubonye umutama w'imyaka 30 ningahe nanga ati je ndongora nkorako ndanga bro rega yafashe ko ngubu Yes, turabona cyane mwe mwese mudukurikirana ku Mugwa Media nizere ko mumeze neza cyane. So my name John Mabu utarakora sabone nubikore kugira ngo ibintu bigene gute bigene neza cyane. Namubagarukaniye Diana La Bronze umwamikazi wa Buja Flavor tukwita umwamikazi wa Buja Flavor ko mwino minsi uri mu bantu ko arahatwika. Namubagarukaniye mu miss kandi rero par contre usa neza sana. Merci. Sana uri mwiza sana n'abantu babivuge muri commentaire vraiment ntacubaye. Merci. Turamukiriza rero abantu badukurikirana. Ndabaramukije cyane bakundi. Mumeze neza murakomeye. Nanje ndaho. Ya. Kabisa. Kiganiro twakoze ryari ubushize ndoneka ko bakwishimiye. Barakwishimiye. Turaza gusoma ama commentaire cyane ku rubuga rwa Facebook niho tuza kugaruka cyane. So rero twinjiye mu kiganiro nyezi n'ubushize La Bronze twagarukiye bamaze kugukwa 35 million abantu baravyumvise uraje mu Bufaransa ariko turashaka tumenye hakurikiye iki ndi muri France uragize mu Bufaransa kwanza 35 million barazigukoye waragize urubanza ego narakoze urubanza dote yanje abantu bariye nk'indwi yose bajya banwa baborego bagira gute bakubitana amacupa ego vraiment yari dote y'abakire yari gisirimu yabere ngaha nyine mu mu Burundi ahi Bujumbura okay uragiye rero mbe kubera tuzi kenshi iyo abantu bagiye hanze barira kuba declare ego yarakudeclare yande byangombwa n'umusirimu kuvuga abahejeje kudota waramaze imisuri yino mbere yakoze dote yamaze kugira nyene yamaze kurondera n'ibyangombwa cyangenda ucuragenda okay urashitse mu Bufaransa hari Paris hari hehe hari Paris hari warahunyoye Paris fresh nabenze byaho abandi bana kabisa okay urashitse Paris rero cyaci bigenda gute Paris umugabo wawe mwabanye gute dushaka kuduha ubuhamya rero nashitse Paris umugabo atangira kumfata nabi aranyaka telefone atangira kunkubita ako kanure ko gukubita umugore man ni kabi umugabo akubita umugore mugani w'abanyarwanda bamwitimbwa amwitimbwa aragukubita guhoriki ivyo nyene niba sanze ko ndifata ama video akankubita weze umenya ko umugore w'umuntu utakira w'abakobwa babandi umugore w'umuntu hinduka nyene shaka kunkuramwo uko sanzwe meze none ko umugani kirundi bavuga ngo niko zubakwa kubera kuta patience canke ngo uvumiriye ubu muri no myaka guys ibyansu ritahira none ko wari mushasha muri France byagenze gute wararose inshuti hariya ushobora kugira strategy zo kugaruka byari bimeze gute nta nshuti nenda hafise uko no gusohoka naratorotse waratorotse yego ndamutoroka mura n'umugabo nyene w'umunyarwanda ashaka kubona Burundi nyene aharaye Burundi tu watorotse uvi Paris utazi n'ukuntu umuji umeze nazi n'umuji nazi n'ukuntu mvayo umugabo kubw'amahirwe nagenda mbaza ko nobona umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umuntu basiyumviriza ururimi rwanje nubwo bari mu Tanzania naho ugerageza igiswahili n'ugatabirenze nkamenya ukuntu tuvugana so
rero ngo umugabo cyarambwira cyambwira amahirwe ngo akumunyarwanda ngo turi murundi yego use ku mundi tego je ndakurihira byose tugende i Burundi tujye Kirori tujye Kigali tujye Kirori hanyuma cyo tugaruka Paris mva warose umugabo wa kabiri urumva yashaka umuntu w'Ikirori ko deje afise umugore n'abana yashaka umuntu w'Ikirori yashaka umuntu wakote nyene bajyana Ikirori amugezi waremeye naremeye kuko numvise Burundi nanje niho nashaka ariko dusuye inyuma gatoya nike kintu catumye ufata ingingo uvuga ati jewe umugabo rero trop ndahukanye nawe kuvaho bya kabiri action yagukuriye canka amaction yaraguma gukorera naya yatumye ufata ingingo Yankubise mfis'Inda indiravamo indiravamwo ndababara ndarira je naragize agahinda kenshi gahe indiravamo ego Yankubise mfis'Inda ndarira indiravamo indimaze kuvamwo ndihangana camara simwa nigiye muri regere kandi akazarangu bitambwira ngo simbyara singira gute narifungishije sinzi ngo nagiye ku ma metode orke naga ibyo nange nabonye bishika uko nyene na metode vraiment nagiye kandi nanishaka umwana babizi yo umugore ariko kugira avortement bari mfasha ku mwana cyane cyane vraiment rero kubwa amahirwe ndatwara yindinda uyo mwana yari umwana wa mbere uyavuye mu ego ndatwara yindi ndigira kabiri yiwe nyene ego nakageje kwihangana cha wabaze igihe kinini naramaze umwaka n'igice nibatera imyaka 2 turatwaye yindinda ndatwara yindinda mwaye yindinda hoho rero yarankubise aramunyura mu ndarankubita ku bihome n'amafoto nzi yabe yerekana icyafise n'ukuntu yari yangize hanyuma ndababara acanjana kwa muganga nyene nibaza nginda yavuye mu buryo Imana n'Imana abadi nibaza nginda yavuye mu kumbi nda niyavuye mu ndicyayifise basi nyene baramvura ndataha ndaca numva umugabo aramvuye ku nzoka cyane decision bati umuntu amwe twogumana nyahandi yongirira nabi no kuburyo umuntu nkono kwicaye kwica kabisa cyane decision yo kumutoroka uragiye cyuhura n'uwo mugabo murapanze kuza mu Burundi kujya Kirori cyacu bigenda gute tumaze gushika mu Burundi twageze kuba singe singa mu Burundi mwana wa mama namuhenze ati nakantu ngiye kuraba ndaje kuri airport ndamusiga muri kiya kizo babicayemo uturagenda ko mubagiye babona surprise ndabagwamwo nta kintu kimwe ugeze za naraze nyine by'impuzu tusaba nyine bisanzwe ifisi mu bitanu by'idolari imbere n'inyuma aje de poche none ifisi imbere basi nagira amahigo nagira amahigo umugabo ngandihire umva byari kuba bigoye nese buri kuntu mbaho ngeze mu Burundi cyari kuba ikibazo ariko imbere yuko rero tujya mu yindi nkuru cyarafise amakomanteri twagomba ubeshuze twagomba ubeshuze kubera ko waravuze ko warongoye mu Bufaransa ariko hari amakomanteri ngaha nagiye mbona bagutera amabuye bavuga ibindi hari wavuze ngo aho witwa Marse Pajos yavuze ngo nka wewe ninde yogukwa ayo mahera nimba bagukoye imene 35 bro yitwa nde yitwa Marse Pajos Marse none Marse ndakubaze byo geregeje kundaba nago jewe nwa 35 miliyoni undabye maguru kumbone bro kiga ndumudemo mwiza uwo mpeta ubwo uzomuza duhura amasoko yandi ambone hari wavuze ngo itwakiza Imana oya wewe nturi uwuba uri umunyakirori uri uwubaka uri umunyakirori uwo mutipe yagukoye ndamutahura cyane ariko yandekoneye kurondera umufasoni aha kuri uwo yari kuja kurondera umuntu ashaka urugo apana umusani ahubwo ntunamaramara je nashaka urugo bro niba nangiye kubaka nashaka urugo ariko mugihe nashaka urugo yari kugira gute yari kundeka ibyo nkunda nkabikora niba nkunze koko mugani wende umusani yari kundeka ngo mande umusani umusani nabana atasha barazubatse kandi arabasani kabisa yari yakuguze yagukoza icyo ashaka wowe ndayivuze witwa Virginie Virginie ndakubaza numva umukobwa nkanje wewe bagukoye baza bakuguze ese je ubona agaciro kanje kanga 35 miliyoni ubundi ati wari wakunze inoti witwa Andira
none ko yari yakunze inoti ntamenye ko hubaka urukundo wamukunda wari wakunze inoti ngo ntiwamenya ko hubaka urukundo ariko hagati aho mu kubaka no kwihangana kurakenewe. Okay, arindi komantere ivuga ngo bashika amakomantere ko nariko ndayabonaga abantu. Ni menshi. Amakomantere ni menshi ariko hari komantere nagomba ngo dusa nabavuga ca duhereza ko amatuje mu kiganiro nyezina. Reka ndayaraba abantu bihangana. Abantu no kuri Facebook agenze nibaza ko baza ku ma Facebook batafunguye. Yego. Baravuga nabi. Okay, hari wavuze ngo ico nzi ico impano yo kwiyemera muri ayifise mu muryango iwanyu. Uboneka kakuze. Ewe Diane sha. Wewe ntago wari wanduwe muri Kongo. Nubeshe abatakuze. Hano hantu rero ngo wari warumuwe muri Kongo. Yitwa n'umukobwa n'umugabo. Yitwa Roda Ndayisenga Roda. Umenga none mu mama arakuze. N'umama. Cyangwa usange niwe bakobwa babuza abagabo. Ega birashika bro. Ngo wari warongowe muri Kongo. None muri Kongo rero byo muri Kongo warigeze uje muri Kongo? Je muri Kongo ndahazi nafata indege muri Kongo. Igihe wagera muri France. Niho byoroshye kuronka visa. Muri France biroroshye rwose. Ni nka visa zo ngaha mu Burundi uja minuze muri Belgique. Okay. Igugwa $750. Okay, reka tuje dusome mu kiganiro nyezina rero. Urashitse muhira. Abavyeyi bifashe gute? Abavyeyi babenye gute mu diaspora wacu araje atabari ni baratanga bambwe tubatumara maje mu muryango wacu nabanyogose ngene abandi nta muntu yigeze yaho kandi wewe ubigenze gute waho kandi uratumara maje yadukoreje ishono yagize gute orke umuntu arabana n'umutekano wiwe uri muri France none nta bibazo byiwe wababwiye nare babwira bitewe n'ukuntu umugabo wange yabatamwe ni banyumva yarabakamufura yabatamwe buri kwezi $1,000 $500 abaye make warabaha yarabaha ubu yarabahindutse n'ubu yubahagote yarabahindutse tukiraho nyene la bronze relation wewe n'umugore na wewe relation y'umugabo wawe na wewe imeze gute right now kuno mwanya imeze gute muravugana nk'abantu bigeze kubana ko bavuga ngo aho kaci ntihaca ugwa je mvugana n'abana bibi bari hariya oya bari ngari Kigali afise abana bakuze bansumba ega icyamba baje jengeze muri France basi icyamba baje twaganiriye anyereka profile y'umusore urumva tuganira nibaza ko ari umusore usanga n'umutama w'imyaka 62 oya yes of course nange ndakana k'imyaka 17 18 kuri profile yiwe ya Facebook hariko agafoto kuri WhatsApp kuko namba yanje urashitse hariya wacu uyumva go tubonye umutama w'imyaka 63 ningahe nanga tije ndongora nkorako ndanga bro rega yafashe ku nguvu habona cyane namashaka kwiruka ucuhitamo kubana ucumuhitamo kubana uko nyine hitamo nyine kwihangana kumbe ahantu ndashaka rero twakubite neza na neza twatebe wewe umugore umuhungu arakodraze kuri social media ngura na gasore iki niki ega je yasabye nimero kuko yabonye ikiganiro nakoze muri TV asaba nimero Bella Shaka arayimuha Bella Shaka ujya mu journalist muri TV umva nawe umva ko nawe yari yagize gutera mutaye mw'imitahe ko Bella akunda amahera gusumba bayakoze uwo Bella aranyice Bella Shaka akunda amahera gusumba bayakoze uwo muri diaspora she kuri Bella kuri Bella tanga imitahe Bella cyamuhani namba yanje ndemura ndondera arambye ati je marana gukunze ukabona profile ya gasore ndakombera umugore kandi vuba cyane ndagutware uri hehe ndi Paris mama ku mutima ndarose umugabo namwe ne telefone apre video akanka injya afunguye akazifotora kandungikira nkabona wow mugabo apre video nticyakunda apre video ni yemera ahaguma ndungikira amafoto ya nyamusore kumbe ni igitama bro ni hatari je narakomeretse buryo hama urazira bronze ibi bintu tubifate nk'ibintu bisanzwe ni ibintu bishobora gufasha abantu benshi muri kazoza ibi bintu buno butumwa two turatanga no butumwa bishobora gutuma iyi mitego abantu nkawe abakobwa benshi bayisinda uranse ko muryamana ati je ntibikunda gufasha ikungu Kanyamugabo n'umushefa akomeye cyane hariya
rero ga yarantwaye nduruka indege umuruho ndarushe nagize gute abita abasirikare baza kuntora yari umusirikare bari mushefu tubireke banoye baranjyana turagenda twahuriye kuri esikariye ko ari mw'ijoro wari ko aramanuka nange ndiko ndaduga vuga ati murena wa yari umuhungu mwiza yari yashize ko bati umuhungu mvuma sinomwitesha wowe uza ati ngiye guhura n'umubogari kabisa bogari tipe mwiza w'umunyamurenge umuhungu mwiza w'umunyamurenge kuko umuhungu munyuma naramurondeye uyo nyari yashitse kuri profile kubwa amahirwe ndafise turi kuvanga banzuke kuri esikariye kugira ngo abantu ntitubacange rero camura n'umuntu w'umupapa nyine akuze aramobera arambati Diana ayiwe ndishimye Imana ishimye kushitsa hana amahoro mbona somye yavuga ikinyarwanda mbona somye bizu centrale bati jere ku mutwe nimba kwagisha karamfitiye nagize ati peut-être ni data bukwe agize gute musore navuze ati peut-être ni data bukwe aje kuntegera neka somya nuze bizu centrale ndumva atakore usangana ngira ngino ko ngira abasirimu cyane tite niyo mico ngo waranshoreye anjanye no muri chambre umugabo arambwa ati Diane Imana ishimwe mbona umuntu w'umupapa arambuye imuzi imbere y'umwana ndamara mana yanje umupapa nk'uyu yambuye imuzi kubera ikimbere zanje nyene hari ibintu nyene usanga bigoye ku mwana nyene adatahura ndifuka mu maso arambwa ati Diane je ndagukoye uri umugore wanje rero ga tugomba kubana atari ko twavugana si wewe ndamuga ati jewe twavugana si wewe ico saba hakiri umaguru masha muhira amafaranga bene bariye ni batapike ko muhiri wacu nago barisoneye barisoneye kandi naco babuze vraiment naco babuze kwera ni batapike uwo muntu yabeshe kanzi navugisha ukuri muhira ko dukenye umugabo aramuga ati oya jewe n'ukuri ati ni batapike ayo mafaranga watanze ku bwanje nibayagusubize giye ushaka kurungwa n'umusaza n'igikunde usa n'umusaza y'inguvu abasaza bahari abakora bakomeye bakora siporo ego na buzima bubi bafise umusaza yamfashe ku nguvu bro kandi ntaco uri ukore nta nshuti n'imufise hariya nta uri butabaze igihugu ni gishasha ururimi n'ingorane kugira nasanze igifaransa kiratandukanye ikiri pari n'ikiri no biratandukanye bo bavuga abanyaraguritse ibindi bitera umuntu atazi umva mu biki araguhohotera ku nguvu ndahohoterwa ndarira ndi umwana w'imyaka 17 umugabo w'imyaka 30 gusa icyo nakunze abana biwe abana biwe n'abagenzi cyane ariko waragiye uramenyera akigufata ku nagenda menyera yo gatanga kuzaranya ka telefone yambona harageze igihe wiyakira uvuga ati reka ndamugira umugabo nari ageze igihe yakira ati naco rero ga comportement ziwe afise akaboko ko gukubita bro arakubita bijya avuga ngo hanze ngo umugore nakubitwa we urakubitwa kandi ukaburi uja niyupa n'abagore abarundi bo urumva nyene urumva bayitanje na jambo nabirebire so rero nyene nangira kutana kubitwa mu rugo ambonye nikoza ama video uri umugore wo mu nzu ubaka bireka kuzo bifata ibyo umva basi yakarambuza imana yanje ari sana yes wavuze ngo yarafise abana beza bari mwarahuye n'abana biwe bane betwa huye Kigali biwe ariko kateye kuvanga ibintu uri ku maeskariye uzi ngo ugiye guhura n'umutipe ari kuri profile wavuze ko uwo mutipe wahavuye umurondera waramubonye mutipe naramurondera ndamubaje mutera witwa Melody w'umunyamurenge nawe yari France oya Melody ari no mu Burundi amwe tujye mutipe ndamuzi ati mbere kandi akundiye contact yiwe hari ukuntu abanyamurenge wo mu Burundi muri Uganda bazanye no muri Amerika baramenyana cyane umugabo yawe yari umunyamurenge oya numva avuga ikinyarwanda sinzi so rero acara mu ndangira uwo mutipe ndamurondera ndamwati kubera iki bakoresheje ifoto zawe bamenda umutipe ati nukuri kwimana ibintu navyo nzi jewe mukobwa nawe sindakuze musimani muhezagiye nishika mu Burundi yaramfashije cyane iyo Melody oya wowe undi mutipe oya yakoresheje ifoto yiwe yaramfashije akaza n'ikidusanga mu buriza ihangane sita birashika tuvuze ko uri muri ba bantu urukundo rwacumise rwacumise mu mutima tuvuze ko urukundo rwagucumise kabisa
je mutima wanje wayiteye kare uriteguye gukundana kandi ndetse un boyfriend ntabwo ufise ko nawe uzaba yisubira arancunga umenga arambyaye aragufuhira bijya birenga sindabikunda aragufuhira ubone sawa ndabikunda nzomuheba kubwiyo mpamvu nzomuheba kubera gucunga cyane nzomuheba davre nimutse mwiza wo mubogara akiri mujene ariko nzomuheba kubwiyo ngeze ntituvanga ibintu ariko wewe mu minsi yahera warabuze ko uri muri couple n'umwitwa bitwa Stone yaheze canke Stone afise trauma afise trauma ya sisi muba muriko muraganira ukaza mubazanye sisi niho umuntu muca mugerana he ibyo tuzobigaruka so ubu rero kuvuga umuma nani la bronze ibikomere byaraheze cyane bikomere n'icyaguhera deja iyo mbonye umwana wanje ariko arambaza mama papa kamagara Diane papa ndabura nyine none abana na so ntibavugana rwana abana ntibavugana abana ntabemera none umwana ntamwemera none niyo mwabuze baravugana ariko kimwe ndashaka ko bamenyerana ko we ashaka dusubire hariya uwo mugabo ego nahano kumvisha audio yandi nkambwira ngo rero murabe mukatisha itike y'indege twaye ko ego nahano ikumvisha igiti ntigikora mu jisho kabisa yumvishe abantu tubaho umuco kugira ngo bamenye njya gukubitwa n'igikunda mu byeyi ashaka usubire muri France subireyo hamanze ndakubitwa n'ifungwa yo mu rugo ndabyara nk'imbeba we yifuza ko umuntu azarabyara kujya kwimbeba ndashaka kukubyaza ubyare ngira ngo mu mwaka ubyara gatatu cyangwa kane bapreyingira iyo video bumve kugira ngo abantu bumve ko la bronze pore sana abantu badukurikirana buri mu muntu wakwiye kumuha pore yes la bronze ati rero agomba gusaba ko wosubirayo uriteguriye gusubirayo ariko akano kwirana mpampa bakanshingura bakarinda hiba ariko hari abantu bavuga ngo abakobwa mukunda amafaranga cyane yego dukunda amafaranga kuri la bronze siko cyane yego turakunda ako usubira kubera amafaranga wopfuma amafaranga nawe ubwawe urayakunda bro mani nawe ndakunda ndakunda cyane amafaranga y'umwana ariko amafaranga umukobwa yopfuma oya amafaranga mbere umuntu wa mbere atangiye kwerekana ko yakunda cyane n'umugabo kubera ko biga ni yari umugore yari umugabo ariko umugabo ni umuntu yakunda cyane kubako okay ati la bronze ntiteguye gusubirayo n'utumampa utumupa kabisa gusubirayo bakashingura mani bakarenza hitaka ni bagacira ko ni karo mbere n'umusaraba n'ifoto yes hari umuhungu musohokana launa ugeze isaha bavuze ko gufuhira cyane aramfuhira mingarambyara aragufuhira ese histoire ya warayizi nawe mubwiye yakiriye neza mwanya yaragize agahinda none ko ariko dufate ko kurongorwa biri ni ngombwa gusubira kurongorwa yego nzorongorwa okay ngo zorongorwa so la blonde ukambuze nzomuheba akubuze nzomuheba kuko mu mutwe mba numva ngafite akadege mu mutwe mu omba modazi mu mutwe ubu hari ibintu bitatemba hamwe mwopfa ibintu bikenyuka tusanga tanamureka mani tanumva basi bitewe n'ukuntu umuntu menga yaramariye nk'umusazi ndamureka ariko mu minsi yahera wavuze ko witeguriye gusubira mu kazi kuririmba kugira nti bizokorohera kweri kuririmba warongo ko bavuga ngo umukobwa arongoye ngo ashazima niyo mpamvu rero nshaka umuntu anahura kandi anyumva ashigikira n'impano yanjye hari igihe njya kuririmba agafuha kora twega ahantu turirimba agenda umuraperi biratinya ko uwo haba wagutwara agenda umuraperi urumva ahantu uririmba nkunda kujya kuririmba kwa King Diodon ndagara ko ndavuga ko ngura neza mu gihe uramubona urumva kuri stage uragenda wambaye n'uzedeshire urumva simplement nyine nangorane n'ishapo ndabaza hajya katakibaza urumva nibivuruga mu genda wiyambariye uko ushaka wanawe gistar na star na King Diodon mu star urumva mpeta gachafuha urusengero rw'Imana wagiye wambaye uko biki amajambo nyene menshi umva yeni yagoma mvuruga adashikira impano yange uzocumuta zokatira ingegera mani nawe komplika uzi yes la blonde rero ino nkuru yawe hari abantu benshi dushaka ko yigisha yego
je ndashaka kubera kugeza isa ndazi hari abakobwa benshi kabisa umutego wawe bawurimwo kuko jewe arona ngo nabagenda hari hanze bakarongorwa n'imbwa sinzi hari umuntu yigeze kuntera iyo nkuru kabisa kugenda gucitse hari ugasanga ubayeho ubuzima bubi bosi umugabo wagusangira n'imbwa yiwe ivyo biro birahari iyo nayo ndayifise nigikire wohanura abakobwa batogwa mu uyu mutego abakobwa bareke gushuha kuko nibo mu diaspora yagukonze mu bwati muho uko biri kose yeranje ushike mu Burundi dukore dote mariage mu Burundi manu ziko ushaka kugenda gukunda no mu diaspora ugasanga ni n'umupede bro ndafise umukuzine vyabayeko none kubera iki muri mukiriko murabaronka ba diaspora mutabaha namwe condition ati ningo manze ndakubone oyo tubanze tumenyane umukuzine mu diaspora yaraje ageze mu Burundi umuhungu mwiza umumeti afise imishatsi umumeti irende peti winzobe mwiza mu boga kumbe igipeti n'igipede n'ikidemu charononekaye cyambara amapampers bro hajya abapede barabura amapampers wamuze kononekara cyane arambara amapampers ya vrai kujya ku mubebe ukagomba kugira kaka ni oya n'amafire baba barayaciye bijya bintu birimo riske wa birimo riske vraiment hari gihe usanga ari abapede hari gusanga ari umupede usanze afise undi mugore bye nibisanzwe ngahabara hari kanu ngaha mu Burundi nibisanzwe ariko ari umupede birababaje umukobwa yageze mu rugo asanga umutipe n'umupede yego we yagiye muri Canada asanga umutipe n'umupede kumbe yarongoye kugira yereka abavyeyi biwe ino ko atangora ivyo bamuvuga ko ari kumubeshera atari umupede arongora nko guheza umugenzo basi kumbe muri Canada afise undi mutipe baryamana w'umuhungu nyene umugore ararira ugiye agarutse nabi sijewe je nyine mvuye hanze mu buzima bwiza ngaruka mu Burundi ndafise abagenzi nubwo batabivuga ndafise abagenzi je ahubwo kuba ndabivuga nuko ku mutima ndiko ndakira urakira ibikomere ubundi kuvuga ikintu ucukira that is why ubikora ubivuga kandi tubwira abantu la bronze pore sana kuvyagushikiye ariko you must be strong kuza gukomera nta mvura idahita je mutima wanje baramaze kwitera ikare kandi je nanje nemeye kugushigikira merci abantu badukurikirana bagushigikira tukuvura ibikomere guys ndabasabye mumvura ibikomere ndabingenze je namahera ya hatari namahera nkunda nibisanzwe bisanzwe mvema ko nange ayo kurya sinde yabuze ariko mumvura ibikomere kuvura ibikomere bogira gute kunganiriza kumba hafi gusupportinga mu byo kunda gusupportinga mu byo nkunda ibintu nk'ibyo tanga kanimero kawe ndakabaha muri commentaire so guys turagushimiye cyane ndagowe wa muhunga hava avuga ko ndiko nje kwiabonesha inde wa mutipe dukundana ujyanye avuga ko nje kwiabonesha nje kurondera ujya nta kibazo ujya no mu star ujya araza kubitahura aragoye sana so tugushimiye cyane la bronze shimira abantu bose ko badukurikirana twibutsa abantu bataragira sabone na subscribe babikore turakunda cyane ciao